Inshuti bakunzi b'ikiganiro sobanukirwa, reka twaramutse tubahe n'ikaze kuri kino kiganiro cyo kuri uno munsi. Mu kiganiro cy'uno munsi rero tukaba dufise umutumire, twongeye kuguha ikaze muri studio. Murakoze cyane. Ego, murashobora kubwira abariko baradukurikirana izina na nico mukora canke aho mwaje muva? Ku mazina nitwa Nunzwe Floride, nkaba nsanzwe nsengera mu Gisyo. Ego. Nkaba nubatse mfise umugabo umwe n'abana babiri. Murakoze cyane. Ikiganiro nisobanukirwa, mukaba muri kumwe na mwene so Bigirimana Jean Marie. Reka rero imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twiragiza Imana. Ego. Turagushimiye uhoraho mwami wacu, uri Imana nziza ugira neza no habwa icubahiro. Ingubane natwe kandi utahuza abariko baradukurikirana kugira ngo aya majambo tugiye kurabira hamwe akuze uwo ari we wese agiye kudukurikirana natwe kubwacu mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro nisobanukirwa, tukaba turiko turarabira hamwe indongozi yo kwiga Bibiliya. Tugeze ku munsi wa gatatu. Ego cyane. Ariko kandi ejo hahise hari icigwa twariko turarabira hamwe. Abakurikiranye kino kiganiro cari icigwa kivuga ngo impanuro ku bavyeyi. Ego. Twabonye amajambo akomeye cyane ko abavyeyi bagomba guhanura abana babo mu bugwaneza, batabaturubika, batabatoteza, batabaryagagura. Ikintu cyose bokora ku bana babo gitegerezwa kuba kirimwo ubugwaneza n'ubugombe bw'Imana. Kigwa rero cy'uno munsi ku wa gatatu kivuga ngo abagurano bo mu gihe ca Paulo. Ego cyane. Nibaza ko abariko baradukurikirana bumvise ijambo umugurano baraheza batahure ni iki umugurano. Kubisanzwe umugurano abari hasi cyane y'uburongozi cyane gose y'uwamuguze. Kandi uwamuguze ashobora kumukoresha ibyo ashaka, kamutwaza igitugu. Uno munsi rero nivyo tugomba turabire hamwe abagurano bo mu gihe ca Paulo, ariko dushobora gusanga no mu gihe cacu hari abagurano, kandi no mu bindi bihe mu bundi burere harabayeho abagurano. Nuko rero turafise isomo ry'urufatiro rishobora kudufasha muri kino cigwa c'uno munsi, kandi ndagusabe kugira ngo risangize bariko baradukurikirana kugira ngo dutahure twese. Murakoze cyane. Isomo ry'urufatiro rishobora kuturongora muri iki cigwa c'uno munsi. Turisanga mu Banyefeso igice cya 6 ku murongo w'9, aho batubwira ngo namwe bashebuja mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubatera ubwoba, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mu ijuru kandi ntarobanura abantu. Ukiraho uri kurumva aya majambo Paulo yareka avuga, yareka hanura bashebuja kubafata neza. None umugurano mu gihe ca Paulo canke mu bindi bihe n'umuntu ki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri umugurano mu gihe ca Paulo no mu gihe c'uyu munsi n'umuntu akorera abandi. Nkuko twabivuze aho hambere dutanguriye. Kandi n'umuntu ari hasi y'abandi, n'umuntu kera cyangwa uyu munsi bakoresha. Rero umugurano ni nk'umukozi mu yandi majambo akorera abandi. Yego. Murakoze cyane. Hano bavuze ngo tutarinze kuraba igihe canke ahantu. Umugurano n'umuntu ababaje cyane wo bivuga kwige. Ego hariho abahinga babyize bariga kujanye n'ibintu by'abagurano. Aha mu ndongozi haratubwira neza ngo tutarinze kuraba igihe ari cyo cyose, imico kama y'abantu ariyo yose, n'ibihe ibyo ari byo byose, ubuja ni ikibi kibabaje cyane, kandi ngo kitababarirwa. Ego. Kandi Imana izocira urubanza kandi hane ibyo kugira abantu abaja, hisunzwe ubutungane bwayo butagira iherezo. Imana tubabaze cyane. Amen. Imana yagiye twereka ko nubwo noba ndumuja, nubwo noba ndagukorera, ntibisigura ko ucuntwaza umukazo, ntibisigura ko ucunturubika, ntibisigura ko ucumfata basi uko wigombeye. Nanje ndumwuzukuru wa Aburahamu, kandi Imana ituraba twese nk'abantu. Rero turavye muri iki gisomo ko batubwira nuko Imana ibiraba, burya umugurano n'umuntu nk'abandi. Murakoze cyane. Hano hariho umuhinga yavuze ngo cotuma upfa hakuba umuja atagira agaciro. Ibi rero biza byuzuza ikicyumviro we waruhejeje kuvuga yuko kuba umuja birasuzuguritse cyane. Hano rero mu gihe ca Paulo nawe
Pawulo iki kintu kijanye n'ubuja yagitoreye umuti atari nk'umuntu azanye ivugurura ihinduka, ahubwo yareka aba ahanura nk'umwungere. Uno munsi rero muri kino gihe cacu abungere beza abantu bitwa ko bahagarariye amashengero, abantu b'abakozi b'Imana bagomba no kuza barahanura, kuko mu mashengero hariho abantu bakoresha abandi. Nico gituma bagomba kumera nka Pawulo kugira ngo baze nabo barahanura abantu barongoye ingene bagomba gufata abakozi babo. Twebwe nitwakoresha imvugo y'abaja, abantu no munsi barabisimplifiye bakoresha utujambo ngo n'umukozi wo mu nzu canke umukozi wo ku kazi wo mu mirima n'ibindi. Mugabo bagomba kubahanura, abarongozi bagomba guhanura abo bantu bakoresha kubafata neza. Hanyuma hari ikindi cyumviro baduhaye mu ndongozi. Burya Pawulo ntabwo yareka arashaka kwerekana yuko abakozi bagomba gukura cyane ngo bace basumba abashebuja. Ubivuga ko iki naco Pawulo yaravuze ngo muri ndongozi arabika atwereka neza ko nubwo noba ndumugurano nubwo noba ndumukozi bikagera igihe nkagera ahantu sobuja wanje nk'imabuja ambona nk'umuntu ambona nk'umukristo adi neza umva yatahuye ibanga ko ndagiye umukristo ko umuntu ari umuntu. Kuba ndumugurano bisigura ko n'uburyo wenda bitagenda neza, ariko mabuja akampa agaciro nk'umwana w'Imana. Nanje rero ndumugurano since nijajara kubera mabuja ampaye ako gaciro, databuja ampaye ako gaciro nigereranye nkawe. Oya, uko byogenda kose ndi umukozi wiwe, kugenda mwubahiriza amabuja. Murakoze cyane. Tuvuye mu by'umubiri, abantu barakunda kuvuga ko twebwe turi abagurano ba Kristo, kandi Kristo yaduhaye agaciro. Ntibisigura ko duca twigira nkaho umenga turi ba Kristo, ahubwo tuguma twubaha Kristo, tukabona ko mu yandi majambo tuganzwa nawe, ibyo agomba akaba ari byo dukora. Mu yandi majambo n'umugurano rero agomba gukora ibintu umukoresha wiwe yipfuza ategetse, mugabo wa wundi nawe amukoresha mutegeke mu bugwaneza. Reka rero duse n'abariko bararangiza kino cigwa cyo kuri uno munsi, ariko kandi hano Pawulo hari ikintu yareka aravuga. Kubisanzwe ntiyareka arerekana mu bintu bijanye n'ubuzima gusa, ahubwo yareka arashaka no kwereka yuko aba bantu bagomba kubaha agaciro no mu by'Imana, gusenga mu rusengero bagira agaciro, ubutumwa bwiza. Kandi hari irindi banga rikomeye cyane yuko umugurano n'umukoresha bose imbere y'Imana n'abana b'Imana kandi barangana. Tugeze mu ijuru rero bazocirwa urubanza rumwe nk'abantu babaye ku isi. Nico gituma rero tugomba gutahura abagurano n'abakoresha babo bagomba kubaha Imana, kandi bose biteze ko bazocirirwa urubanza. Reka rero dushimire cyane bariko baradukurikirana, dushimire na mwaje muri kino kiganiro, ariko kandi na kino cyumviro bavuze hano yuko abakoresha batagomba kurondera muri Bibiliya amajambo atoteza abakozi gusa. Oya, ahubwo barondere n'ayabakingira, bavuga ati kumbe ndashobora kuronka isomo rikingira uwo nkoresha. Ivyo byose biri muri kino cigwa. Nizera ntakekeranya niba abandanya bariko baradukurikirana bazoheza batahure badusigira ibibazo, inyunganizi, mbere n'amakomantere kuri no page yacu. Reka rero dushimire abariko baradukurikirana, tugushimire nawe muri kino kiganiro cy'uno munsi. Twari kumwe na Nunze Floride, cari gihagarikiwe na mwene Subigirimana Jean Marie. Naho gutaha reka rero turangize n'isengesho, dusabe mushiki wacu adufashe n'isengesho. Murakoze dusenge. Yego, turagushimiye mwami Imana, turagushimiye n'icubahiro cyose ukuntu uje utwereka agaciro dukwiye guha abo dukoresha ndetse n'abadukoresha bakwiye kuduha, kandi twese tukazirikana ko turabaragwa b'ijuru. Rero mwami reka mpemu yera adutahuza aya majambo, adutahuza aya majambo duhiye kumva hano hantu, twese abaje kuyigisha ndetse n'abariko barayumviriza tuyagendere ko gufashwa na mpemu wawe yera mu izina rya Yesu Kristo. Amen.